uze kutubabarira mu byumve mu bitahure kandi mu byakira twashatse kubatahuza nyene kubabwiza umva twashatse kubabwiza ukuri guhera mu ntango ariko dushaka kubanza gusigura igikorwa naho byameze nk'ibibacanga gato ariko nta relationship ihari DICO sumukunzi wanje sumusheri wanje aranyihakanye naje sindi umusheri wiwe ariko no brother cyane n'umuntu duhana mayide sana n'umuntu dukorana vya hafi gose kandi no kuvuga ko ata relationship ihari ntibisigura ko mutazusubira kumbona kwa DICO kubera ko duhurira kuri byinshi kandi nico gikorwa kihari n'ibindi bihari muzoguma mumbona ariko I'm not fiancé you are no my fiancé niyo mpamvu rero dushatse gutanga umuco tukabivuga muri buno buryo tukabivuga muri uno mwanya mutwihanganire nimba twarababaje mutubabarire nubundi ntitwashaka kubivuga ko bitari ukuri kuko ico gikorwa kitaraza ariko bibaye ngombwa ko tuvugisha ukuri guca kubera hari impamvu ejo canke hirya y'ejo izotuma mubona uburyo izotuma mubona impamvu twayabasigurira ikintu muzobona kuri DICO gishasha nimba zo bagaragariza kari muri relationship n'umuntu muzomusupporting muzovyemere muzobone ko ari kurababwira je nimwambona ukabona ndaberetse umuntu nukuri ntimuzonshwanire ngo ko atari DICO ntamemukiye kandi naje sindamuhemukiye he's my brother cheers DICO Entertainment. Ndabaramukije cyane bakunzi ba DICO Entertainment, bakunzi bibikorwa byubaka, bakunzi bakazitoce ko turakora, sinovuga ngo n'ubwa mbere ariko ni muri gake ngiye gukora ikiganiro mwabuno buryo tubonana, ariko ni byiza cyane kuko biba ari byiza yuko ndababona namwe mukambona. Noneho ku yindi ncuro ngarukanye na wa mukobwa wanyu AKIJURU Kristela. Sije nyene subwa mbere dukoranye mugabo nawe nyene n'ubwa mbere tugiye gukorana oya subwa mbere nagira ngo n'ubwa mbere tugiye gukorana kwicaranye nka kuno twari tumaze gukora rero ndabaramukijaho muri hose mugira umugisha tubakengurukira uburyo mubandanya kubana natwe nkizera n'ubundi yuko tuza kubandanya kugeza ku mpera ya kino kiganiro sinzi yuko naho mugenzanje nawe nyene baramutse bari bagukumbuye ndabaramukije cyane nari ndabakumbuye cyane uretse ko ntabaheruka kera vuba cyane ndahaherutse ariko navuga umuntu turi kumwe hano ndabaramukije cyane Imana ibahezagira aho muri hose no mu byo muri ko murakora sinari ko ndakuvuruga mugabo twariko turarabira hamwe bya bintu byubaka n'umundi nkunda kuvuga ngo ibintu byubaka entertainment ni entertainment abantu baratwenga harimo akantu ko kujokinga nako karazamwo mugabo ni ca kintu abantu bagenda bigiramo ca kintu kigiha umunezero mugo ukagenda utoreramwe n'inyigisho mugabo nanje nagutahuye sense wabivuzemo mwamuheruka kandi sinzi ko abanye comment barakunze ikiganiro twakoranye baravuga ati AKIJURU iyo yaje tuba turi hejuru tadushira mu ijuru muga sinzi ko abashira mu ijuru rito ndavyonze muga mu ijuru rahabashira byose ndavyonze amakuru mfise nizere yuko bameze neza nawe umeze neza nk'ibisanzwe nje meze neza ubona yuko AKIJURU aba yaciye ahantu mu mutwe ni fresh twe niko ibintu byo kwikurikirana bitaba ari kirenga ariko burya iyo mwe mwaberewe nako tuba twaberewe sibyo kumenga nuri kura byumva byo ogaye ntavyo mubonaga abantu ntavyo mubona sasa turagarutse tugenzwa ni kuno munsi no munsi tuje kuganira namwe uretse ko twari tunabakumbuye ariko tuje kuganira namwe hariho ibintu dushaka tubaganiriza ko yego ya no kuvuga ngo ni ibintu bibiri nagiye mbona abantu batwandikira amakomantere menshi woho hamwe amwe ntayuba wanabonye bakunda kurekarama bavuga bati AKIJURU turamukumbuye mbe ya couple twakunze bigeze he ko mutatubwira urukundo rwanyu ruriko ruraja he mbega finalite ni yahe kandi koko nkuko biri aki nkuko biri burya urukundo si tuko abantu bakuze ata mugambi rurimwo ni nkina mico je niko ndabitahura niko ndabifata
kwa rukundo abantu baba barimwo babona nkatwe imyaka sinovuga ngo ikira tujana ari kirimo igihugu kirabitwemerera bitewe n'imyaka tugezemo rero urukundo je no bamwe uno munsi ndi kumwe nawe ugasanga nta mugambi rufise nta kazoza nta hangiro twotuma turuvamo siko bimeze siko bitahura uti rero tuje kubabwira ko tugira turuvemo oyaye nimuvyumve nabi ntabwo ari ico twaje kuvuga mugabo nari nkiri ko ndavuga tuje kuvuga ku bintu bibiri abantu bakunda kuvyibaza ko mugabo nkumva bashaka kubimenya ku rugero runini ukamenga mbere umwanya umwe babona ko menga turiko turabakinisha ntabwo tuba turiko turabakinisha mugabo umuco wa nyawo nifuza yuko bawumenye no munsi bitewe nuko bimeze ariko kandi ico kiza kuza kimatanye na projet twamaze umwanya munini twiga ko jewe na wewe tukiga uburyo twoyikora tukayitanga ku buryo bwiza ari nayo mpamvu novuga intango canke introduction iyo projet abantu bari batangiye kugira ante kuyibona tugira n'Imana bakunda umuzo wayo barayishimira ikintu cyanezereze cyane ariko muri no mwanya sinzi uko ibyo ngiye kuvuga biza kubandanya bibanezera canke nanje binezereze ariko uko biri kose ni muri bwa bumwe sinzi kurabona iyo ugize Imana ukaranka umuntu yakwizeye uba wumva utomubesha uba wumva utomukinisha duhere ku cahe muri bino bintu bibiri bimvuze cyo duhereko bayagira shana gwaye mahitamo reka tubanze tuvuge ku kazi kubera aka kazi niko kaduhuje n'abakunzi bacu badukurikanye muri uno mwanya nibaza yuko twohera ku gikorwa canke akazi kubera ko niko kaba karaduhuje nukuvuga ngo bitewe n'ibyo nariko ndavuga abantu mu twishuza buri gihe umuco nariko ndavuga ati urukundo ramutse runahari kiki bari byiza yuko habaho intumbero ntituje kubabwira yuko tugiye dusohore wocumenga tugiye tubabwire yuko intambwe ni nyinshi bujya mu urukundo hariho nka finality have ndabi nka zitatu abantu bakundana bishobora kurangira ababanye abantu bakundana bishobora kurangira bavanye nawe nyene finality abantu bakundana bishobora kurangira abavyaranye gusa akaba harabaye karankontre ukuntu hanyuma igikorwa bakoze kikavamo umwana muri bino bitatu nta na kimwe kirimwo mu bintu ngiye kuvuga ahubwo nshatse ntanga umuco ku kazi tumazemo iminsi nubwo gasa nakagoranye gato kubera ko abantu bakunda kubinyishuza nkabona menga kugera ubu nta muco ukwiriye bigeze baronka ariko kandi hari ikintu nshaka yuko bamenya kugira ntize duhave dusanga kumbure catumye akazi kacu kabonekana ukutariko turi kumwe nukuvuga ngo ibintu byatanguye ryari kugira kino gikorwa twiyumvire kuba twagishira mu ngiro ndavyibuka cyane naho ndabafise mema dopule nogerageza nkibuka gatoyi ngo igikorwa ngo iciyumviro caje gute ndibuka ko twari dusanzwe dufise igicapo c'igikorwa tugomba gukora hanyuma cha tugira inspiration umunsi munaka ndawuvuge ego sha uranyibukije twari tuvuye kwa Fanira Vene yari yibarutse ntiyari yibarutse ujya munsi ahubwo okay kwa tugiye kumwibarutsa turi kumwe na team ya Iseke Films ndibuka twari kumwe n'uwitwa Joel uyu mwanditsi wa Iseke twari kumwe na Simbo umudop kwe kwaherekejwe kandi na muri team harimo abandi bantu harimo n'umukameramani wabo twari kumwe na AKIJURU of course undi muntu twari kumwe ninde twari kumwe n'uwitwa Nono hari undi muntu yitwa Nono uyu na manager wa Iseke Films then tuvuye mbo twaragiye kwa Fani ico kiganiro cyana soze gice kuri DICO Entertainment barakibona tugira ibihe vyiza baratwakira tubibarutsa amahoro tutashe nibuka ko ariho twongeye kwicara turavuga ati none ca gikorwa ntitwogikora ndabibutsa kiki n'umuntu kwigeze guhura naho nyine ko duhure mu kiganiro of course tukiri muri ahantu twahoze mu Kigobe ukuntu tuganiriye numva n'umuntu afite ivyumviro bizima then turiko turayaga numva agwa cyane muri domaine yanje utuntu harimo love story harimo ama films y'ubwenge novuga taranakogwa and then turapanga turavuga ngo nta kuntu kozokora project ngira Imana nabinkundira mugane ko nakoro ndigiye kinini ukagoma ufatiko ujya munsi rero tuvuye kwa Fani none twavuze ati none ko tubonanye nta buryo no munsi twogenda turonse integuro ifadika tugatangura ibikorwa bizima mbere nibuka yuko ujya munsi wundi muntu kwari kumwe yari umufotographe
ndano muhana amashugwe yiwe afotora neza ni n'umusore afotora neza turiyumvira ati kandi ujya musubiza ko hari no kuri Saint Valentin hari kuri Saint Valentin kuri couleur du jour yari couleur du jour yari Chaitra banolo ntavyo tuzi comme yari black nyene black sindabizi ujya musena nari nambaye tout blanc voilà yari white irimwo akantu menga ka black mugabo wewe wari wambaye tout blanc nanje ni nambaye akantu ka white n'ubundi hejuru cyumviro kiraza cyo bati project kibeho tuza gusanga ishobora kumacinga cyane na kote ya love story niho hantu twari kwinjirira uravyibuka neza niho hantu twari kwinjirira wa mufotografer abantu bava reka twifatire n'udufoto tutabe ko bya bintu biza kuvamo kubera ko ku yindi side byarasaba yuko ni hajamwe love story n'indi project n'indi tutaza gusigura cyane kubera ko twoba tuyikuye ntishobora kwinjiramo cyane dushobora kuyikura uburyohe kandi idapfuye kandi nubundi wabwire gatoyi sinda byinjiramo cyane tubanyoteze kubera ko ico nabandi babwiraho project ntiyapfuye ntabwo iza gupfa ahubwo bashobora kutayironkera igihe nkuko twatangiye kwikeka ko dushobora kuba turabanyoteza bitewe nuko twashaka binakunze no mwaka uze guhera igikorwa cyamaze kuba dufata ifoto gutyo zirasohoka ifoto zibifoto Diko ko hagi hagaruka ama comment no kuprira beranye akijuru na DICO we can't wait Nako tukabona ko bimeze neza ariko kwe ntibyigeze bidutirimutsa kubera ko twabona yuko igicapo cy'igikorwa cyacu gishobora kugira ante kureisisa kikagenda neza ubu rero ntabishije amajambo jewe ndashaka yuko bamenya kino kintu dia akijuru je numva menga no saba imbabazi gute igikorwa kiriko kirateba tureke kubesha abantu ariko kandi tubabwira impamvu tumeze nk'abariko barashaka kubasigurira babanze batahore kana kantu senda guciremo ntitwaje kwisigura wese ukwisigura urakavuze nce ndakibuka ego niyo ariko harimo insiguro z'ivyo bintu ariko atwegwe turiko turisigura muhavura mwibaza muti kubera iki turiko dusa nk'abisigura tubabwira ko igikorwa gitevye kandi mutari munabizi ko ari igikorwa mwari mubona ko ari love story impamvu niyi impamvu nuko ejo canke hirya ejo mushobora kubona ikintu kuri DICO canke kuri kiki bikabacanga avec ivyo mwariko murabona ko turi mu rukundo ko urukundo ruryoshe hama mukanya gato mukaca mubona ngo DICO bimeze uko canke kiki bimeze uko mukumva umenga twarabakinishije canke twarabadesevye rero niyo mpamvu tuje guclarifia ibintu ko bimeze kugira ngo tubacange ego ejo ntihagire uwo bitirimutsa ego kuko igikorwa kiriko kirihuta cyane kiriko kirafata umwanya ariko ikindi kintu gishobora kuza kuri DICO canke kuri kiki kirashobora kunyaruka exactly kandi naho sindabashize muri confusion cyane ejo canke hirya ejo ndabibabwiye murashobora kubona ikintu kuri DICO canke kuri kiki gishobora kuzana ni wawe canke kikazana ni wanje gishobora kuzana ni wanje canke kwa DICO ariko ico kintu gisohotse kigasohoka bataramenya no muco wocu menga turiko turakinisha abantu batwizeye bano bakunze bacu aribo turiko turayaga nabo uno munsi ibi bisigura ngo tutiriwe turateba ino nkuru ishobora kutaryohera abantu gose ariko kandi za kubaryohera bitewe n'ukuri kurimwo tubivuga gute urukundo couple irahari ntihari couple ntayihari nkuko twatanguye tubabwira ko ivy'igikorwa tugatangura tuvuga mubona turi abantu bariko barisigura tubasigurira ngo ibica nk'ebiri tubabwira igikorwa kandi mutari munazi ko hari igikorwa kihari yego rero twashatse kubatahuza nyene kubabwiza umva twashatse kubabwiza ukuri guhera mu ntango ariko dushaka kubanza gusigura igikorwa naho byameze nk'ibibacanga gato ariko nta relationship ihari DICO sumukunzi wanje sumusheri wanje aranyihakanye naje sindi umusheri wiwe ariko numu brother cyane numuntu duhana mayide sana numuntu dukorana vya hafi gose kandi no kuvuga ko ata relationship ihari
ntibisigura ko mutazusubira kumbona kwa DICO ntibisigura ko atakiganiro muzusubira kumbonamwe kubera ko duhurira kuri byinshi kandi nico gikorwa kihari n'ibindi bihari muzoguma mumbona ariko I'm not her fiance. You are not my fiance. Niko kuri kandi abantu mvuze nabi murambabarira I'm not his fiance. Niko bavuga. His kuri kuravuga ku wundi mu gihe hari umuhungu ni his of course. Murambabarira kandi yaba ariko aravuga kuri jewe. Oya nikagumemwo ururimi izindimi zaje n'indege barazi yuko ziba zigoye. Kandi ikibazo saho kiri. You are not. Umva ntari mbaye umurezi bien, ngo I'm not her fiance. Kandi ari his. Ahubwo je nije warugize umukobwa. Warunyambitse ijipo kandi nambaye ipantaro. So nkuko ariko arabivuga nuko kuntu bimeze kandi noneho nka twebwe ntikwigeze bituvuna nkuko bivuze ama projet ni menshi harimo niyo projet nini ntabwo bavyumve neza ntabwo ihagaze gusa irashobora gucererwa bitewe n'ikintu kimwe canke ikindi ariko kandi bazobironka kandi couple nkuko bagayibona couple ishobora kubihari byinjiriye muri iyo projet muga couple mu buzima busanzwe nta yihari nta niyigeze ibaho hanyuma ntitwigeze tubabesha kubera ko ivyo mwagiye mubona byose yari integuro nko natanga ndavuga ni introduction itegura ino projet bisigura ngo projet izobaho nubwo dusa n'ababakopeje akijuru agashobora kuza abonekana nk'uri muri couple na DICO birashoboka nubwo bishobora guhinduka nyuma projet twe dukora niza ntitunabice kure uza gusanga ari ibintu bimatanye na film muga film ikozwe mu bundi buryo nkuko nagenda bivuga ishobora kuza ari love story hano kantu karumvikana bakumve abadukunze babandanye badukunda kuko ntaho dutakarije ariko uyu mwana w'umukobwa ari free nanje ndi free batazogoma bavuga ati bana DICO DICO yarafashe ino nimero n'inkwano zaratanzwe canke yego tukivuga rega kiki ubu umwana w'umukobwa we never know ejo ushobora kuja mu buzima bw'urugo niri kwicara umwanya munini bavuga ngo DICO yaramaze gusaba irembo yaramaze kuhafata je nshobora gusanga ndiko ndakugirira nabi ariko kandi umuntu yari yaradukunza akareka gukurikirana ibikorwa tuzomuzanira afatiye ngo asanze tutari muri relationship azoba turenganije ndabeshe my sister nigeze no kuguhamagara sister ico gihe bakwa kunkubita akakunkubita ntibari bazi yuko nubundi ari sister wanje urumva ariko niko kuri nuko kuntu bimeze nanasiguye uburyo n'amafoto babo neje bashobora kubona n'iyindi why not ariko n'igano gishobora guhera kwifotoza n'iyindi foto mu gihe of course ata muntu vyobangamira haba ku ruhande rw'abakunzi bacu haba ku ruhande rw'umuryango wawe kuko hari n'ibintu dukora ugasanga n'imiryango rimwe vyivanzemwo urumva bishobora kubaho kuri ako kantu tureke no kuvuga ngo wo vyobangamira urumva hanini nk'isi ya sinema turakina kenshi uri umugore w'umuntu uri umusheri w'umuntu mukayambirana mukabwirana amajambo y'urukundo kandi bitari ibyo ari just kwigisha batahure byose ko ari muri we nico gikorwa nicaze nyine azoba ari muri we yo gutanga message yo kubwira abantu ku bintu bibaho kandi uza gusanga kuri ico kintu uvuze uza gusanga kugira ya message witange uburyo ushaka kuyitangamo rimwe na rimwe hari gihe wambara ishusho yuko ushaka ko abantu bakubona mu gihe nsanze kugira message ntange izifadika ari uko ntegereza kwiyerekana ko ndi mu rukundo na AKIJURU cyangwa uwundi muntu nta yindi shwamba mfise ntegerezwa kuyambara uko mugabo ntabeshe hari gihe ugira ubwoba ubonye ibintu bigize impact nini ugasanga public yamaze gufata yuko ico kintu ari uko kuntu kimeze niyo mpamvu narimvuze kaya kantu atejo bitazo kwerekana umuntu ko atari cyangwa abandanya bayifata ukundi kuntu kandi atari ko biri babone DICO canke babone wewe nivyo ndi navuga kare babone wambitse impeta umuntu ibaze nkeje ubonye nambitse impeta umuntu acha bigorana kuba bifata ko ari ukuri kubera hari ibindi bazi ugasanga ni ibintu ushaka ko bigira agaciro kanini ku buzima bwawe ariko ntibikagire kubera hari ibindi babonye bataronse insiguro hayalma ko ari ibyo canke atari canke nanje ukabona barankoye ngo ni filme urumva oya nko ubona gukoya cavuga turumva iyi ni filme ntabwo ari ibyo canke tebana DICO rero DICO yari ikinye ntabwo yigeze nakundana na AKIJURU canke AKIJURU arahimutse mu gihe n'umwana w'umukobwa gohema atabwo ndamuziko mu gihe naje nto kubaho kagohemukira umutima wankunze niyo mpamvu rero dushatse gutanga umuco tukabivuga muri buno buryo tukabivuga muri uno mwanya mutwihanganire nimba twarababaje mutubabarire
nubundi ntitwashaka kubivuga ko bitari ukuri kuko ico gikorwa kitaraza ariko bibaye ngombwa ko tuvugisha ukuri guca kubera hari impamvu ejo canke hirya y'ejo izotuma mubona uburyo izotuma mubona impamvu twabasiguriye yego ariko je sinibaza ko ari umuntu ko batwara babaje kiragoye ndiko ndiyumvi oya ntiwovuga ngo niho buri umuntu twarababaje Jesse uko ndavyumva tubasiguriye ico gikorwa kitaraza rero numva uwo muntu yozobabaye mu gihe igikorwa kibandanije guteba hanyuma akaguma muco yitukuri kandi ari kinyoma cona mubabaje kandi sorry gato cona mubabaje kandi mu gihe nk'ubu ho kwitamwe ikindi kintu mbere gisa n'urukundo yari yiteze kuri AKIJURU na DICO ugacumenga ibyo twabayemo bwa mbere kwari ukubakinisha kandi tutigeze dubakinisha n'umunsi umwe akantu nashaka kuvuga niyo nabazwe ko igikorwa gitevye kuza kandi atarazi ko ari igikorwa okay muze kutubabarira mu vyumve mu bitahure kandi mu vyakire kuko ababazwa d'abord nuko asanze ibi bintu atari ivyo ugira amaze kwizera ikintu ko ari ico hanyuma bikarangira ubonye ko atari ico mugabo basi twabijeje guca bakabona ico gikorwa kiraje atani kindi kintu twari twigeze turavuga babitahura ningoga ko cari igikorwa bitandukanye nuko tuje kubabwira ko hariho ukuntu tutari muri relationship ico gikorwa kitaraza abasigura ko hari izindi mpamvu no musi canke ejo bazobona kuri DICO canke kuri kiki ikintu muzobona kuri DICO gishasha nimba zo bagaragariza ko ari muri relationship n'umuntu muzomusupporting muzovyemere muzobone ko ari kurababwira nimba of course kuja mu rukundo bisaba support Sepo okugushigikira amugabo uyu n'umuryango ukomeye iyi ni family yacu naje nimwambona ukabona ndaberetse umuntu nukuri ntimuzonshwangire ngo ko atari DICO cyane ego vraiment uno mwigeme arera ntimuze mu blaming ngo arampemukiye oya DICO ntamemukiye kandi naje sindamuhemukiye he is my brother cheers so numva nabashimira cyane mwakoze kudutega amatwi ari kindi kintu twabayagira kindi kintu nuko tubakunda cyane je numva ari kindi kintu novuga yego je numva nabashimira ibindi byinshi tuzobana tubiyagire muri projet badusengera ibeho kuko irimo n'intambanyi nyinshi bino bintu dusigaye tubikora birimo intambanyi nyinshi urabona yuko rero nivyo ntogaruka ko hano no gushutinga bisigaye bigoye amatara guhura n'umusurara ariko abantu guhura bikaba intambamye bazobandanya bibonere muri projet tuzobaha niya nateba bazobandanya bihangana ariko kuri DICO Entertainment Christelle amaze kuba nk'umunyamuryango bazobandanya baronke vya biganiro bakunda hazobandanya hace byinshi tubabikiye ama surprise menshi hanyuma hakanaca n'ikintu gisa na bino turiko turavuga muze munshigikire ndi wa muhungu wanyu ndi mutoya wanyu ndi umukwe wanyu ndi ikindi ni giki umuntu ashobora gupfana n'abantu ndi umubanyi wanyu ndi umwana w'igihugu ejo AKIJURU akazana ikintu gisa nico mu musupporting birasaba support na cyane cyane ko twamaze kubafata nk'umuryango hanyuma amafilm araje twamaze kwegera ko filme muri Seke Films AKIJURU agiye kugarukamwo ameze neza ibikorwa n'ibyishimigura kirakora za Moria ziriko zirabahereza za Heartbeat Vanilla Vina rikarakora Sabasi AKIJURU karaboneka mu ntango mugende mu birabe AKIJURU karaboneka muri filme nziza cyane akina neza BM tirazanye ibikorwa ivyo byose bazobandanya bibone bice hano otherwise gusa Iseke soon igikorwa kiraje Iseke yoyo it's a big day mugiye gukunda AKIJURU uko mutamukunze nanje nimba mwarangiriye icyizere mugiye kukingirira ko mutigeze mukingirira numva no bashimira nje numva no bashimira cyane ndabasaba kandi nsubira ndabasaba ntibibabaze nimubifate nabi mudutahure nejo canke higejo muzombona kwa DICO muzobona turi kumwe turi mu bindi biganiro vyigisha oya nituvanye nitwahukanye ubucuti twagiranye inshuti turi brother na sister turi kumwe muzobandanye mu ariko none ijya couple tuyanalize nk'abatayizi hari abantu baba barayikunze hamwe isambutse byo bababaza dufate ko yari kuba yarabayeho batari kuba baronse nuno muco hari abantu bari babyishimiye ego narabonye abantu ngo ashango muraberanye mubona tuberanye we reka abantu barashobora kuba banaberanye uburyo babonekana
ujya babonekana gute kumva hari hajabo duhura kumva ibyo bambwira hariho nabo nawe muhura yego niyo mpamvu nyene mvuga ati mudutahure mutwumve shaka nyene bitaza kuburi sister kwe nimubifashe niyo byagenze gute ngo uburi sister nuko nyene ndaguhenda garutse niko ariko ndabinezerewe niko ushaka ko bimera kandi nitwoyihaririza yego kuba umfata nk'umu brother nanje nkaba ndagufata nk'umu sister tukumva atakirenza aho cobaho kiretse gufata na gutyo yego ariko kandi kano kantu ngenda kavuze so kwibaraguza mfise sister mwiza kugeza no ku rugero rw'uko hobura gato ngo mfuhira umuntu azogutombora mu buzima mugabo ko bari gufuha kuri positive kubera ko azoba aronse umuntu adasanzwe azoba aronse umukobwa azurukundo icarico azoba aronse umukobwa azi kubaha umukobwa anyway ndana ikintu kinini gikomeye wanashaka nkunda kuri we n'uburyo uri macuwa n'uburyo ufise mu mutwe hakarisha rero nta muhungu atokwifuza yago ico ngene ndakivuze kwe je abantu banzi baranzi ukuri guhari ndakuvuga uno mukobwa nicatumye twicana nkumva twokora projet nuko umunsi wa mbere tuyaza numvise ufise mu mutwe hakomeye cyane rero ba shemeji zangu umuntu azotombora uno mukobwa nimwitinye ntari ku isoko kandi ntiyabuze bazene baragudandaza ntiyabuze muga vraiment ico cyo ngenda kivuze umuntu azotombora akijuru Christelle azobaronse umufasa nazobaronse umukobwa wo kubaka kubera ko niyo tuja niyo tuja mugari n'igihe nobandi ko ndabivuga umwanya n'umwanya zo kubereka ikintu ntabyonzi aca birekera aho hantu utakibereka joca nkuko akibereka biravana n'umwanya wawe bipanze muca nk'umwanya wanje ndabipanzemo ariko bitegerezwa kuba kuko niyo tuja siyo tuva turiko turakura ntituriko turababana rero dutera tuja imbere kandi mu gutera uja imbere utera n'izindi ntambwe rero bizobaryohere mubonye navutse nambaye brother n'ingene bikubera sho yakubise ikoti aho nahiye yego mugira umugisha rero turabakunda urukundo ruganze mu miryango yanyu aho muherereye hose urukundo nyakuri rubandanye rubaho rubiganzije nkuko naba nabivuze urukundo ruracariho rurahari ku bwinshi kandi byose biracashoboka nanje ndi mu bantu bahamya ko urukundo rukiriho uravyemeza ikintu gusa nosubiramo dusa nabigeze kuvuga rurimwe intambamyi nyinshi bitewe n'utuvirusi twagiye turatera muri no minsi ariko umuntu ashoboye kubihandoringa akabibamwe neza akaba umunyakuri akanabiragiza Imana birashoboka yuko arubamwo amerewe neza kandi birashoboka yuko ejo yoshinga n'urugo rukagenda neza impamvu mvuze kano kantu kubera ko mu marobe sore ko ari kwatanguye harimo zino nyigisho z'urukundo kandi no kubera ko muri gishi tubabike muri kazoza bazobonamwo cyane utwo dutushe kw'ivyo bintu ibindi bazobibona numva acha kindi norenza ko uretse gushima nanje numva nahejeje numva navuze menshi wahejeje nanje ndabashimiye cyane kuba mudukurikiranye kuba mudutahuye Imana ibahezagire cyane turacabakunda cyane wherever you are ciao ciao DICO Entertainment.